Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bigezweho bivugwa cane. Tubazaniye amakuru adasanzwe na makuru yihuta twatunganije twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bacu badushikiriza amakuru abavugwa cane vyavuzwe mu binyamakuru bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nandi makuru tuba twavanye mu masoko yacu agekanye tukavyegeranya maze mukabikurikira mu buryo bw'idonido amakuru akagushikira mu bambere iyo fyonze kuri subscribe mbaye utarafyonda ko ukoresha kano karyo gafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Kano makuru yacu tuyatangure amahinguriro arenga twarayaharuye erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi n'amahinguriro 71 nziza amahinguriro 71 ahingurire tugakama ryacu dufise nagira nonde abatangarize mu migambi ifise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba ifashanyo kandi ivyo nta myaka ibiri izohera. Uyo no mukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito turaza kugaruka kuri ayo majambo y'umukuru w'igihugu beshi babona ko arayo gusamaza abarundi mbere bamwe akavuga ko icizere abarundi bari bamufitiye cose caheze kubera ko babona ko ataco ari karafasha igihugu ni mu gihe ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro ku bice 335 n'ibice 5 kwijana kuva mu mwaka 2013 gushika mu mwaka 2024. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yarari muri leta yari hari ico gihe muri kino gihe niwe aramutswa igihugu ariko nawe ntaco yakoze kugira ibintu bishobire kumera neza kubera ko biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwamaze kunanirwa n'ivyo gutwara igihugu. Ivyo kandi biri kuba mu gihe hari imiliyaridi 37 z'amafaranga y'amaburundi yoba yarasigaye ni ukuvuga ibice 93 kwijana by'amafaranga ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi magari bwasavye yo guhemba abakozi ba leta mu mwaka 2022-2023 ayo mafaranga yoba yaribwe kandi yoba yaribwe n'abategetsi bakuru mu gihugu. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Inkuru ishushe cane iri kuvugwa cane ni inkuru kuri w'inama nshingamateka Mutama Daniel Girase Ndabirabe yoba aremvye cane aho amakuru twamaze kumenya yemeza ko Daniel Girase Ndabirabe yamaze gusohoka igihugu akaba yagiye mu gihugu c'Ubushinwa muri ano makuru mu gihugu c'Uburusiya murantunga amakuru adushikira turaza kubabwira vyinshi cane kuvyoba vyatumye Daniel Girase Ndabirabe asohoka igihugu mwibanga aho abashinga amateka n'abakenguza amateka babaza ico uyu mukuru w'inama nshinga amateka yoba yagiye kurondera mu gihugu c'Uburusiya nimba amagara mukitse canke nimba ari ibindi vyo vyamujanyeyo. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko turaza kugaruka kandi ku majambo shikirijwe n'uyo Mutama Daniel Girase Ndabirabe n'amajambo yashavuje cane abarundi mbere n'abandi bose bakunda Uburundi kubona umukuru w'inama nshinga amateka ashobora kuvuga ko abakongomani boba bariko barategeka bimwe mu bice mu Burundi akavuga ko ataco bitwaye kubera ko avuga ko niba abarundi nabo bipfuza kuja kuyobora muri Kongo nabo bojayo. Bamubajije ivy'amaparasera ariko aragurishwa mu gisagara ca Bujumbura akagugwa n'abakongomani. Inyishu za Mutama Daniel Girase Ndabirabe zarababaje abatari bake mbere bamwe babona ko uyo Mutama yoba hageze ko yotanga imihoho canke akasubirizwa kubera ko biboneka ko amaze gukura kandi ko ivyo avuga muri kino gihe ari ibintu biteye isoni. Aya majambo ya Daniel Girase Ndabirabe bamwe n'abandi bafise ukuntu bayakiriye bagenda bagira nico bavuze. Daniel Girase Ndabirabe harongoye inama nshinga amateka y'u Burundi yarababaje benshi. No mushinga amateka yarabajije umushikiranganje Albert Shingiro ukuntu hari abakongomani benshi basigaye bafise ivyangombwa vy'u Burundi
none baboneka bagura cane amatongo mu Burundi ngo boba rero banatuma ibintu bizimba cane mu gihugu c'u Burundi. Daniel Gerase Ndabirabe yishuye ikibazo atabajijwe aho yoretse umushikiranganji yakibajijwe akacishura. Daniel Gerase Ndabirabe yaciye yishira hejuru atangura kwishura ico kibazo. Daniel Gerase Ndabirabe yishuye ko abarundi nabo ngo boja muri Kongo kugurayo amatongo nk'uko ngo n'abakongomani bariko barabigira mu Burundi. Aca yongera koko woja kugura itongo mu Rwanda bitokunda, none ko abarundi nabo nyene ngo badakwiriye kwemera ko abanyarwanda bagura amatongo mu gihugu c'u Burundi. N'amajambo yakwiragiye cane ku mbuga ngurukana bumenyi, aravugwa mu binyamakuru bitandukanye ariko bitera ubwoba abatari bake. Perezida Ndayishimiye akiza ku butegetsi yavuga ko agomba gukingira amatongo y'u Burundi, ngo uko abanyamahanga bagura amatongo ngo niko badutwara ubutaka. Ubu rero intwaro yiwe ije kwigisha kugurisha amatongo ku bakongomani, ariko bikaba ikizira kugurisha ku banyarwanda. Ibiteye isoni kandi biteye n'akababaro abarundi babona ko atandongozi bafise muri kino gihe. Abarundi bari muri Republika Demokarasi ya Kongo bamaze igihe bidoga cane kuja muri Kongo bararihishwa visa mu gihe abakongomani batariha baje mu Burundi. Muri Republika Demokarasi ya Kongo haba umukwabu werekeye abarundi bahabonera ibara kubera ko baba bariko barirukanwa muri ico gihugu. Abarundi bakaba baguma bamburwa utwabo kubera ata leta ibanezwe. None rero no mu nama nshingamateka bagezaho ikibazo kijanye n'inyungu z'u Burundi gifatwa minenerwe. Ibi bintu birababaje cane kandi birateye agahinda. Umukongomani aciye mu mategeko ntiyobuzwa kugura itongo mu Burundi, ariko biciye mu kubanza kuronka karangamuntu y'amagendo y'u Burundi bikwiye kurwanwa bikomeye. Nta munyamahanga n'umwe akwiye kurenganywa mu Burundi, ariko kandi n'amategeko akwiriye gukurikizwa kugira inyungu z'igihugu zigume zikingiwe. Mu Rwanda hariho abarundi benshi bariko barubakayo amazu. Ikibazo cerekeye Kongo ntigikwiye guca kiba ico kwigisha urwanko hagati y'ibihugu. Hakaba hariho ibihugu bizwi ko bifata nabi cane abarundi, ariko inama nshingamateka ntaco yigera ibivugako. Uyu Mutama Daniel Gerase Ndabirabe binavuga ko yamaze kuva mu gihugu yerekeje mu gihugu c'Uburusiya kubera imvo turi buze kubabwira zikekwa canke se izo twamaze kumenya amakuru ibanze twamaze kumenya. Daniel Gerase Ndabirabe rero benshi bariko baramutuka bavuga ko ategerezwa kuja muri pansiyo kuko amaze gusaza kandi ntazi ivyo avuga. Bati iyo abakongomani bariko baradutwara igihugu abategetsi barakoma mu mashi. Ati ni gute umukongomani ashobora kuza kugura amatongo agatuma ibintu bizimba mu gihugu gisanzwe kifitiye ubukene budasanzwe, canke abategetsi nyene baba baragiranye idiro n'abakongomani ko bagiye kugurisha ku gihugu kugira baronke uko boronka amafaranga bazova ku butegetsi baranyegeje, kuko barazi neza ko batazomara igihe ku butegetsi. Bati ibi bintu birateye ikibazo gikomeye cane. Abadede ngo ntibashobora gukunda u Rwanda, ngo bahora bahonda agatoki ku kandi kubera ubwicanyi bwabaranze muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. ngo bahorana ipfunwe kuko Ndayishimiye ubwe aho avugwa ngo ko yoba ashigikiye cane abantu bakoze ihonyabwoko mu Rwanda, akaba ashigikiye kandi n'interahamwe zo muri FDLR. Twarababwiye ko hoba hari n'abasirikare bo muri FDLR na FRN boba barinjiye mu Burundi bariko baravugana n'abasirikare b'u Burundi ku kuntu ngo botegura ikintu gikomeye cane. Ivyo navyo kutarabikurikiye makuru yacu mwobikurikira. Uyo abandanya avuga ati nimba upanze umunsi boza kugura aho upanze ngo niho wobibona. Kimwe co turazi kataraba Kongomani ngo nintera hamwe babonye ko bibakomeranye Kongo, ariko abaha ubuhungiro mu gihugu c'u Burundi. Ati nimwe ati turiko turategura, ati hariko harategurwa ihonyabwoko, ariko ngo ntibizoberera ubu abarundi. Umwansi wacu turamuzi ni Dede, ngo nizo ntera hamwe ngamaherezo ya Dede ngo nta wiyabona. Kongo
ati ko biriko birayangara, ati ntimubona ko ibintu bigiye kumera nabi, ati bapfunze intore ya Tanzania Bunyoni Rwanda ho baravyononye, ati ngira bariko bitegurira inzira ya Zambia bashiriye ibigori ukagira n'inkoho bashiriye, ati bitebe bitebuka Imana iri kubabarira iminsi yabo ku ntoke, ati amabwa bakora wavyanka we wareka Imana ntizobireka uko kweri, ati abakize amagorwa ni bankuru bitahiye kare nayo abubu n'abana babo nibo bazobibona, ati ibiriko birashikira Bunyoni bibabera icigwa ejo nibo bazomusanga canke bakamusubirira muri uriya munyororo arimwo, ati uworaba abarundi bagiye gupagasa muri Kongo ati mu gisagara ca Bukavu ukuntu baturatuzwa bagahigwa buhongo kandi benshi bakugwa mu Burundi n'abakongomani nyene ariko bakagenda babundabunda uwufashwe agafatwa nk'uwamenje. Abarundi bose baba ngaha muri Kongo bisabwa kugura visa ari byo bita DGM igugwa amafaranga y'amanyamerika amadolari 30 kandi ngo ukayikoresha iminsi 90 gusa ngo bagufashe yaheze ugakubagugwa, ati ugakubakugwa n'utwawe bagatwara, ahubwo ati mutubarize nabo bakongomani bari mu Burundi uko baronka visa canke se abajejwe imigenderanire bavugane n'abakongomani. Umurundi ari muri Kongo yidegemvye kurya kw'abakongomani bari mu Burundi, ivyo vya visa navyo nyene nawo kwanka yoriha ariko ntawo kwanga kuriha ariko basi pfume bayigira y'umwaka wose murakoze. Ati birababaje cane ivy'abarundi dukoregwa n'abategetsi ndongozi twiyumvira ko zoza kudufasha canke kutuvuganira akaba arizo ziriko ziratugurishiriza igihugu. Ati ibiriko biravugwa cane mu Burundi nuko ibintu bikomeye cane, abo bakongomani bariko baraza kugura amatongo mu gisagara ca Bujumbura, mbere hakaba hanavugwa ko hari bimwe mu bice vy'u Burundi vyoba vyarahawe abo bakongomani. Ivyo rero bikaba biriko biravugwa mu gihe ngo hoba hari uduce tutari duto two mu Burundi turiko turigarurirwa n'abakongomani. Utwo duce rero dutandukanye tukaba turi mu minwe y'abakongomani, ivyo abantu tutarashobora kumenya neza imvo canke ikivyinyegeje inyuma co bikoze ubutegetsi bubandanya gupfukapfuka ivyano makuru. Bamwe n'abandi babona ko ubutegetsi buhari muri kino gihe atagisha buriko burakora, ahubwo ko bwamye bukora kandi bugakorana ngo n'abansi aho rero hari bamwe bavuga ko FDLR bo muri Kongo barimwo bimukira mu Burundi, bamwe ngo bakaba bari mu makaritsiye ya Bujumbura, abandi bakaba bari muri za Rumonge Cibitoke, abandi bakarimo guhabwa uduce bayobora nk'uko vyagenze muri Kongo. Ari ivyo rero bikaba bamwe n'abandi bavuga ko ari ibintu kandi bishobora guta igihugu mu manga. Rose Hakizimana yahoze ari umushinga amateka harico abivuga ko katumukurikire. Yongenga bitekerezo yoyo ni yasanzweho kuko abandi ku butegetsi barakoze genocide, batwiciye abantu, baratwiciye imiryango yose, twe n'abantu tugifise. Rero ni wibaze ngo niho bigitangura, mugabo bigiye kunyuka ko hajemwo abakoze iyo nyabwoko bariko barimukira i Burundi, bizokunyuka kuruta uko byahora, bibe ikibazo kinini. Rero abarundi nitumenye ko igihugu cyacu kimeze nk'ikiriko kiragurishwa, kubona abakoze iyo nyabwoko bose bakoranira mu Burundi n'ikintu kigoye cyane kandi kibabaje. Ntidushobora kubona ko abo bantu bakoze iyo nyabwoko mu Burundi bariko bararikora no muri Kongo, ubu baje guherahereza mu Burundi. Ibyo bintu n'akamaramaza n'ibintu bibabaje cyane. Abarundi nibo bo kuva hasi bakanga kwabo abo bandayishimiye bagurisha igihugu
ku bantu bamaze abantu baje ntibikunda ntibishoboka ibyo ari byo byose abo bose bariko barihenda ngo bariko binjira mu Burundi ngo bafate igihugu cy'u Burundi gicike cy'abicanyi bizote bibe ibindi bintu kuko ntituzokwemera ko igihugu gicike cy'abicanyi ntibikunda ko gicika icy'abajenosideri gusa ntibishoboka reka rero abantu bose ntibamenye bamenye iki kibazo ko ari ikibazo kigoye rwose rero bahenze bamenye ingene bonyene bokwibaza bokwiyumva. Yo ni Rose Hakizimana, urakoze cyane. Rose Hakizimana yahoze ari umushinga amateka, aragira ico avuze kuri ivyo bintu bivugwa ko igihugu coba caragurishijwe n'abasenitete FTD, ariko akaniyamiriza cyane uko gukorana kwa hafi n'abicanyi, abo yita abicanyi canke se abakoze ubunyabwoko mu Rwanda baba ariko barasasigwa indava mu gihugu c'u Burundi bagahabwa amatongo, mbere bamwe n'abandi bakaba bavuga ko ibintu Burundi buriko burishoramwo bishobora kwisanga bwaguye mu mutego w'abagomba kwifatanya nabwo kugira bateze umutekano muke, mbere hakanavugwa ivyo vyuko hoba hategurwa igihonyabwoko nk'uko Rose Hakizimana bivuga. Ivyo rero ni vyinshi bamwe n'abandi bagenda babivuga ariko bakabona ko biteye ubwoba cane. Ivyo rero abivuze inyuma yaho Mutama Daniel Jase Ndabirabe yavuze ko kuba abakongomani bariko baragura amatongo mu gisagara ca Bujumbura atangorana rimwo, ati nabo nibaje muri Kongo bagure ayo matongo, ariko nanone abandi bamwe n'abandi bakavuga ko mu Kongo Murundi ari muri Kongo atorohewe habe na gatoya. Tugaruke kuri Jase Ndabirabe kuri ubu yamaze gusohoka igihugu. Daniel Jase Ndabirabe yasohotse igihugu mu ibanga. Jase Ndabirabe nibwo yasohotse mu Burundi genekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icenda 2024. Igitangaza abashinga amateka n'ukuntu uwabarongoye arongoye inama shinga amateka y'amasohoka igihugu mu ibanga akagenda bitazwi. Bamwe rero mu bashinga amateka bibatera amakenga. Amakuru twaronse yemeza ko Daniel Jase Ndabirabe yoba yagiye mu gihugu c'u Burusiya. Benshi baribaza Daniel Jase Ndabirabe yoba aremvye canke yoba yagiye mu bindi. Hari amakuru avuga ko Daniel Jase Ndabirabe amaze igihe kitari gito araja kwivuriza mu gihugu c'u Burusiya. Ivyo agwaye canke ivyo yoba abariko araja kuronderayo ntibiramenyekana, ariko ivyo byose biratera amakenga. Bamwe n'abandi bakabona ko amagara y'umukuru w'inama nshinga amateka yoba atorohewe muri kino gihe. Ibibazo biri mu Burundi ni vyinshi. Ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro ku bice 335 n'ibice 5 kwijana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ivyo byashikirijwe na Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Orikome mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru kwa 19 Nyakanga 2024 muri Hotel Source du Nil. Kubwiwe ngo turavye ingene ifaranga ry'u Burundi ryagiye rirata agaciro hagati ya 2013 na 2024. Idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa 1608 y'amarundi ku giciro ca leta, rikavunjwa 2800 ku isoko ryo mu Gifuri Marché Noir. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 idolari rimwe rivunjwa 2900 ku giciro ca leta ku isoko ryo mu Gifuri Marché Noir, rikaba rivunjwa 7100. Ku bwa Rufyiringo ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku bice 80 n'ibice 7 kwijana ku giciro ca leta ku isoko ryo mu Gifuri. Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku bice 335 n'ibice 5 kwijana. Warongoye Orikome amenyesha ko ivyo bitigiri vyakozwe n'abahinga bo mu nzego za leta nka BRB, Banque Mondiale, PAME ndetse n'izindi. Gabriel Rufyiri asaba leta gukora ibishoboka byose kugira ifaranga ry'u Burundi ntirikomeze guta agaciro mu gushira inguvu cane mu bintu bituzanira amafaranga mva makungu. Hari miliyaridi 37 z'amafaranga y'amarundi yasigaye, no kuvuga ibice 93% vy'amafaranga ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwari bwasavye
yo guhemba bwari bwasaguye yo guhemba abakozi ba leta muri 2022-2023 ayo mafaranga yoba yaranyurujwe yoba yaragiye hehe kubera iki atakoreshejwe ico yari yateguriwe. Ayo ni amakenga bamwe mu bashinga amateka bagaragaje kuwa 2023 Nyakanga mu nama yabereye mu Kigobe aho bari bahejeje kwihweza icegeranyo c'igikogwa umugwi w'amaho mu nama nshinga amateka ujejwe gusuzuma ingene ubushikiranganje butandukanye bukoresha amafaranga y'igihugu n'ingene butunganijwe wakoreye kuri ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Nkuko rero biri muri ico cegeranyo ubwo bushikiranganje bukaba busaba amafaranga menshi bushikiranganje bukaba busaba amafaranga menshi bugahemba make nk'akarorero bagatse imishahara irenga gato imiliyaridi 40 z'amafaranga y'amarundi no kuvuga mwitunganywa ry'amafaranga leta yategekanya gukoresha mu mwaka wa 2022-2023 ariko bwatanze ku bakozi imishahara y'imiliyaridi zababa zitatu no kuvuga 7 n'igice kimwe kwijana. Ivyo rero biruko mu gihe muri 2020-2021 ku bushikiranganje bwatanze imiliyaridi 2 n'imiliyoni 158 n'ibihumbi 144 n'amafaranga 520 y'amarundi kuri miliyaridi 2 n'imiliyoni 688 na 80 n'ibihumbi 82 n'amajana 587 amafaranga rero bwari bwatse nayo rero muri 2021-2022 butanga imishahara ingana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 470 n'ibihumbi 725 n'amajana 668 y'amarundi kuri miliyaridi 2 n'imiliyoni 752 n'ibihumbi 771 n'amajana 670 y'amarundi bwari bwatse. Kuri ayo makenga Venuste Muyabaga ni umushikiranganje w'abakozi n'akazi yishuye ati dusaba amafaranga menshi kugira ngo dutegekanye imishahara yo guhemba abakozi boba badugijwe amabanga n'ababa baherutse guhabwa ubuzi ariko iyo amafaranga asigaye duca tuyasubiza mu kigega ca leta. Benshi rero bibaza ko amafaranga yo badasubira mu kigega ca leta. Ibi rero bamwe n'abandi babibona ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi gitegerezwa gutorerwa inyishu ariko nanone ibivugwa bimwe bigaherera ngaho hatagize igikorwa canke hafatwe ingingo ibereye. Ivyo byose rero biba mu gihe ubutegetsi buri guhangana n'ibibazo bidasanzwe ariko nanone hamwe n'abandi bakaba babona ko ari uburongozi bubi kuko bivugwa ko bamwe mu bategetsi rwose boba bari mu bonona itunga ry'igihugu. Benshi bakaba babona ko umukuru w'igihugu hari muri kino gihe yananiwe. Mu myaka yaheze Perezida Ndayishimiye yavuze ko ibibazo biri mu Burundi bizoba vyaheze ariko amajambo yiwa kenshi bamwe n'abandi bavuga ko ari amajambo gusa atagikorwa na kimwe kiyakurikira. Mu Burundi muzobona hari amahinguriro arenga twarayaharuye erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi n'amahinguriro 71 nziza amahinguriro 71 ahingurire tunga kama ryacu dufise nagira none abatangarize mu migambi ifise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba ifashanyo kandi ivyo nta myaka 2